Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti nimwe bakunze bigaruka kuri Tarsis Hope Ministry TV, tubipurize kubana mugira ibihe byiza. Tugarutse muri cya kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira uno munsi, tukaza kuba turi kumwe n'abatumire. Birashika mukaba mwari musanzwe mubazi canke mubamenyereye mu biganiro binabiriya, ariko uyu munsi nibo batumire banje mfise uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi, kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Ndabibutse yuko inyuma ya kamera turi kumwe na Emmanuel Graphic, ariko kandi ku rundi ruhande nakiriye bano baririmbyi, na cyane cyane ko tugiye kugirana ibihe byiza mu mwanya wo guhimbaza Imana no gutazira. Reka mpereye hano hafi yanje buryo bwanje hari umwigeme yitwa Martine. Tukuramutse Martine. Naramutse. Meze neza? Yego, haje yandi mazina ni inde? Nahimana Martine. Nahimana Martine. Kubera iki bakwise Nahimana batakwise naho umuntu kanaka yoba yagize icyo akora kugira ngo ushobore nawe kuba? Niryo ryari imbere. Kwera hagati y'Imana n'abantu wewe wemera iki? Imana. Wemera Imana imwe rudende. Suko nuko turakwakiriye, ndizera ko tuza kugirana ibihe byiza muri kino kiganiro. Ego murakoze. Asante sana. Ariko kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na wa musore wanyu Ben, ni azanye na gitari ariko aravuza. Mugenzi wanje wo muri Isanganiro yitwa Christian Savye, niwe akunda kuvuga ngo ni nkohi tarasa ariko irasaba tsimu. Ben, tukuramutse nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nizere kumeze neza. Ndashima. Ego, nawe waje witeguye kugira ngo ushobore kunezereza Imana nabo yaremye bariko baradukurikirana. Ego, ndi ready muri byose. Bature hafi muzo dukora. Asante sana. Nuko ku rundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Sofoni, nawe tukuramutse Sofoni. Mahoro neza. Umeze neza? Turashima Imana. Wangu nabonye wambaye agapira, nibaza ko ukora ku kibuga cy'indege. Kameme uraberewe agapira kanjoye, imwe navuze ngo kampezagiye. Merci. Nizere ko nawe tuza kugirana ibihe byiza muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, umwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Yego cyane. Asante sana. Nuko ariko nawe tuguha ikaze, wewe ari rya mbere dukurikiranye cyo sonda kuri subscribe cyangwa kuri sabone kugira wiyandikishe mazokomba bakurikirana ibikorwa abica kuri no televiziyo yanyu ariyo yacu twese dukunda, utana kimwe kigucitse cyangwa kiguciye inyuma. Niko biba bimeze. Rero kano kanya duce dutangura, ariko namaze turaza kugenda gato gahoro binyuranye nuko twari tumenye dukora, kuko turaza ahantu nza kumva ikibazo mu ndirimbo biraza kwa makompagarika kugira ngo cembatsa bano baririmbyi akazuba ntatahuye canke kambakiye, kumbure nawe uraza kugira icubajije muri comment. Nuko reka tuhere hariya kwa Ben. Ndirimbo mwaduteguriye tugiye guhera ko yitwa gute? Wema wako Bwana. Mu Kirundi Ubuntu bwawe Mana. Ninde muntu yabwiwe iryo jambo ngo ubuntu bwawe canke ngo ubuntu bwanje? Tubwiye. Muri ibi Ni Paulo. Arakoze cyane. Nze kunyibusa tuvuyeho ndakugurira imbombo. Yego. Ko yagendana igisata Paulo, ariko agasengera abandi bakakira bakamera neza. Nawe yavuga ati none cyo ko abandi ndabasengera bagakira, cyo ni gute Imana irabwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije? Reka tugende niyo ndiri bibango wema wako watosha, twumve ko natwe ubuntu bw'Imana buduhagije. Karibu. murakoze cyane.
kuniangamiza. Oh, nishike mkono nisizame. Oh, mawimbi ni mengi, niokoe. Shike mkono Yesu, shike mkono nisizame. Mawimbi ni mengi, wimbi ni mengi, oh, niokoe. Oh, nishike mkono
Bwana, ahadi zake si kama zetu, akiahidi atatenda. Roho yangu, nafsi yangu, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake mwa kinywa chake halitarudi. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alichosema. Aliahidi atatenda, tumainie. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake mwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alichosema. Aliahidi atatenda, tumainie. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. 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 Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake mwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alichosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. nuko yarasezeranye ko azokora kandi ko azoshitsa. we no mwizigire gusa uwo mwami w'abami adahinduka. nino ndirimbo duce dusozera ko kino kiganiro cacu. ndabutse kino ko ari igice ca mbere. mu gice ca kabiri ngira ngo ndaza kubaza utubazo ko mu gice ca mbere numvise ivyo baririmbye vyose vyumvikana, nta kibazo narose nobazamwo, ariko nizere ko mugumane natwe. mu gice ca kabiri nihagira kambakira ndaza kuza babaze. nuko muri kino gice ca mbere rero twari kumwe na runo rwaruka. reka tubikibanure tuze gusura duhure mu gice gira kabiri. naho ubutaha. bye bye. Amen. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.